kugira ngo abasigaye bahunguke nk'uko bavyifuza. Mukamenya ko abo barundi bariko baratahuka abenshi arabari bahunze mu mwaka w'2015. Hari abantu baciye mu mashengero bagahenda abantu ngo bavugishijwe, ini wacu rero basenga cyane bagahenda abantu ngo bavugishijwe yuko ku munsi w'amatora hazoba intambara, kubera rero bavuga ingoma yagukanzira huzu gahunga mu ntara ya Rumonge hamye hahunga abantu benshi. Duhereye 72 niho hantu hapfuye abantu benshi ngira ngo kurusha handi hose, ari naho hari ingorane nyinshi z'amatongo ubu. Hanyuma mu 93 aho bagandaguriye nyirishubano kuri igihugu Mirikiyero Ndadaye barasubiye barahunga ngira ngo Mutabira yose, kambi y'Mutabira hari Tanzania yari yuzuyemo abanyarumonge. Ubu rero bisubiriye mu 2015 bavuze batingira ngo bihava biba kwa kundi, baca baza rero bazanye ivy'amadini baza babesha bamwe ivyo bituma abantu bahunga. Abandi batumye abantu bahunga n'abanyepolitiki barazanye ne bakigisha abantu bakabahenda ngo hunge ngo kubera ngo hagiye kuba nabi. Mugaye kibabaje barabigisha bagahunga mugabo bugasanga bagumye ngaha bamwe. Hanyuma ikindi cyatumye bahunga bamwe bumva kuja hanze, bumva yuko bahunze babahenda ngo bazoca bajabuka ngo batware muri Amerika muri za Canada. Ugasanga n'utagomba guhunga ciye agenda ngo ndagiye ngo baca bantwara muri Canada, kumbe kwa rukubesha. Nikindi naco barumva ko imakamba ahantu hakujya Nyanzarake bita ku Rusoro babo muri HCR nimba yari Tanzania nimba yari yahe bazanya amabisi y'amakwaseri manini bagaca bashirako bijya bintu bishikana amajwi kure ngo ni munyaruka imidugira barindiriye. Rero kubera bumva yuko bagira bashe baja hanze bamwe baciye bahunga, ugaca usanga rero umuntu yari afise ubuzima bubaye aciye ahunga. Rero ivyo bashitseyo urumva barababwira bati vuga ko duhunze umutekano muke mbonera kuri biki, ariko ubu mu nyuma nukuri barabonye yuko bashitseyo bahenzwe baragarutse. Mu 2016 twaragize itohoza nabo muri HCR mu gisata cy'ubumanuko gikorera Makamba bati koko twe tugira turaba abantu bahungutse uko bangana, nibo bavyikoreye bonyene bafashijwe n'intwaro zo hasi barabiye umuntu yajava. Urumva bihunguye mu 2016 twari tugeze ku bihumbi bishika 12. Urumva bahungutse bamaze kuza bonyene kugushaka kwabo. N'ubu rero bariko baraza benshi, hari habazanwa na HCR muri uyu mugambi leta ifadikanije na HCR y'u Burundi na Tanzania na leta ya Tanzania ni y'u Burundi. Twege rero ntibaraza cyane kuko ubu hari guhunguka hanini abari mu ikambi y'Induta, twega hanini bari mu ikambi y'ahantu bita Nyarugusu. Rero niyo batangura guhungura b'Inyarugusu, abari basigaye bose bazoca baza. Abandi nabo nabari muri Kongo ahantu mu ikambi bita Rusenda, abo nabo benshi rero barihungura bakaza bonyene kubera babona ubuzima bumeze nabi. Hariho n'ibintu rero vyari vyaduse mu minsi iheze kubera babaha amadolari bagasha bagira ikintu bita makanaki. Ivyo twabibonye hanini muri commune Rumonge muri zone ya Minago. Umva umuntu wese baramuha amadolari ku kwezi, ntibari bakibahinja babahaje toyi dolari. Ugasha usanga rero abarundi bakajabuka. Je nibaza ntigira ngo bwari ubwenke mugabo rimwe asanga ngira ngo sinzi barajabuka bakiyandikisha biyandikishije akandikisha abana afise agashagaruka. Hageze rero yuko bahemba bagasha batelefonana bagasha bajayo bagasha bayora y'amadolari umwana umwe baramuha ukuze bakamuha bayaronse bagasha bagaruka. Urumva ivyo ngira ngo sinovuga ko vyari bibi cyane, mugabe ikibi muri ivyo nuko bashitseyo bababajije bati muhunzi iki kugira babemerere bumve ko bemerewe. Bacha bavuga ngo duhunzi imbonera kure duhunzi iki kugira babandike, mugabe wasanga atawuragamayo. Arico gituma ro mu nyuma twaciye tubimenya ubu barabihevye n'ukuri ntavya makana kibikiriho. Rero baguma baza gusa kubera hatanguye uyu mugambi ukubahungura bakabona yuko bacaho batekerera ibitigiri vy'abahunguka byace bigabanuka, ngira bararindiriye ko bohungurwa na HCR kuko urumva baje baca babaha ivyo bagenda gufungura n'ibindi babatekerera. Arico gituma usanga baciye barindi. Mu ntara ya Makamba abarundi bari bahunze bababa 50. Mu mwaka wa 2015 nta numwe atabizi ko mu gihugu cyacu Burundi harabaye ibihuha, haraba amajambo menshi yo gutera ubwoba abene gihugu, habana mbere n'abantu bagombye guhirika ubutegetsi. Rero kubera imitima y'abantu itandukanye harimo abarundi batari bake bashoboye guhunga kubera ubwoba batewe. Rero mu ntara ya Makamba naho
ntitwasigaye inyuma na cyane cyane kubera turi ku mupaka. Mu ntara y'Amakamba harashoboye guhunga abashika 50,000. Nyene twarumvise ubwoba ngaha ati ngaha mu gihugu twumva ati bagaziranyazwe atakigira tsubame ati bagabo none tugire gute reka twiruke tuca turiruka turagenda dusitse ku rusoro rero niho twabona bijya bintu bidutwara tuca turagenda tugiye rero mu rugendo ntigorose bamwe twarataye impuzu zisigara aho ku rusoro turagenda dusitse Kigoma imbeho iradutunda nyene bagabo bakaza baraduha ubugari bw'ibigori nyene bazana isahani tuza gutega ntibyatworohe twagenda turasika Inyarugusu dusitse Inyarugusu baguma batuzanira nyene ubugari buhiye ntibyatworoheye tuguma ngaho nayambeho nayaka impuzu zatakaye bamwe niho baca batangura kuvuga ati hariya mu gihugu hameze neza mugabo twarumva ati Nyanza kigira tsuba hamwe tugaterefona bari nabati hameze neza baka ati zoho mbere nkavuga ati none ivyo biriyo ntimuvyumva mwega ati nta biriho nta nibiri gateba ndasimba naze ndaza kwirabira mu mwanya nsangira imigabo yo kuvayo nka komine Nyanzarake ariyo ifise abenshi bari bahunze mu ntara y'Amakamba haramaze gutahuka abashika 37,860. Rero muri ivyo 50,000 vyahunze haramaze kugaruka mu ikomine yacu abashika 37,860. Nkuko umukuru w'igihugu nyanico barapetera Nkurunziza yari yabidusavye yuko twobungabunga amatungo yasizwe nabo bahunze hamwe n'amazu yabo. Ibyo bintu twarabicungeye neza ku mitumba ubu baje bashikira mu mazu yabo bagashikira mu matongo yabo. Intara zegereye imbibe zihana n'ibindi bihugu bibanyi nizo zibonekezamo cyane cyane abahunze. Mu gihe je niyumvira kuva ino mu Burundi nkagenda hakurya y'amazi Tanzania ino hariho ibihuha vyinshi hari mu gihe bavuga ngo hazoza ngo inteko zawo ni ngo zo hanze ngo zizi no mu Burundi bica bishika numva umenga igihe bazoshika bakaza wamenga nta Murundi numwe azosigara. Hanyuma bimaze kugenda gutyo niho niyumvira kandi nta muntu w'umuryango numwe twajanye naciye fata abana ca ndagenda ndajabuka ndashikayo. Ariko kandi muri izo ntara nyene niho hibonekezamwo abarundi benshi bamaze guhunguka. Abagize ubwoba harashoboye guhunga barenga 12,500. Abo nibo bashoboye kuja mu makamba atandukanye aba ari mu gihugu ca Tanzania canke mu Rwanda no mu Buganda. Ubu rero hamaze guhunga mu ntara yacu ya Ruyigi gusa 420 bamaze gushika kuri iyi tariki. Tukitega yuko ni tariki 24 hazoza abandi bavuye mu gihugu ca Tanzania no mu yandi no mu bindi bihugu vyo hanze. Amakomune yabangamiwe cyane mu guhunga na makomune ari ku mupaka turabize komine Gisuru na cyane ko komine Gisuru hanye amakambi ashika 2 yo muri Tanzania uvuye mu Gisuru gushika muri Tanzania ni nk'iminota 30 no mudoga canke amasaha 2 n'amaguru. Ama komune Kinyinya nayo nyene iri ku mupaka ama komine Nyabitsinda aho rero hari himvo kubera abenshi bahunze niho baca bagaca babahitana. No mu gihugu hagati nko mu ntara za Gitega naho nyene hariho abahunze kandi naho nyene abenshi baramaze guhunguka. Mu gihugu cyacu haracakazuba kenshi cyane tujya mu buzima bugoye ibiciro by'imfungurwa biraduga tubona twige bantu nikora nta kuntu twobaho kubera yuko tutaronka amahera kugira ngo tugure imfungurwa. Cyo gituma cyatumye duhunga murazi yuko n'ahandi mu zindi ntara bihora bishika inzara igatera abantu bagahunga bahunze inzara bagahungira mu bindi bihugu. Nico gituma rero twebwe twaciye tugenda mu gihugu cya Tanzania mu mwaka wa 2015 aho bijanye na politike na cyane cyane abanyapolitike batariko bumva kumwe bijanye n'integuro n'ingene igihugu cyo twagwa aho ndetse hadutse n'imigumuko hakaba n'ibihuha byinshi bitera ubwoba bene gihugu. Aha mu ntara ya Gitega hariho abantu
atari benshi cyane bahunze, novuga ndetse yuko ari bake kubera abagiye kwiyongera mu guhunga bagiye mu nyuma ndetse n'ibijanye n'imigumuko vyaheze bakagenda kubera hariho igitumye bagenda. Abari bagiye rero bose kuri rusansuma twari twagize mu mwaka wa 2016 bangana 364. Aha benshi dusanga bari abatwa na cyane bari mu makomine ya Bugendana, komine Gitega ndetse n'Imutaho. Abo nabo bahunga bavuga yuko bashonje, bagaca bagenda rero mu buhungiro kugira ngo barabe yuko boronka icyo bashobora gufungura. Abandi nabo bagiye hari abagiye kubera gutinya vya politike, gutinya ibihuha, mugandi bari benshi. Hariho nabandi bagiye kumbure kubera usanga hariho ingorane bari bafise mu buzima. Dufate nk'abasanzwe bafitiye ideni banki, bakabona yuko bigiye kumera nabi, agaca yitamo guhunga kugira ngo yitwe yuko yahunze kubera umutekano umuke. Hariho nabandi rero bavuye mu gihugu bagenda basanzwe ari inkozi z'ibibi, ugaca usanga bashitse nko muri Tanzania canke ahandi, bagaca bavugwa yuko bariko barabarondera kugira babice, naho bahunze ubutungane. Abo nabo nyene baribonekeje, ari naco gituma rero vy'ukuri abagiye biturutse kumvo z'ibihuha, kumvo zo gutinya ivya politike mu mwaka wa 2015 si benshi. Ubu rero turabona yuko abo bagiye bari bahunze bariko baragaruka, ariko tukabona yuko abagaruka bararengeye cyane abari bahunze. Vyumvikana yuko hariho benshi bari basanzwe bari hanze baciye bahitamwo gutahuka mu gihugu c'amavukiro, aho habereye ingendo zishika mu makambi y'impunzi zigizwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati be n'abandi babasigurira yuko mu Burundi hari amahoro n'umutekano, ndetse baciye bahitamwo rero gutahuka. Ubu unye turiko turavugana tugeze ku gitigiri c'abantu bahungutse 687. Munumva yuko basomba kure ca gitigiri ca 364. Aha ikirego gishaka kitwereka yuko harimwo abari bahunze mu 2015, ariko harimo benshi na cyane bari basanzwe bari mu buhungiro imbere y'umwaka wa 2015. Muri rusange rero hose mu ntara haraboneka abarundi batari bake bamaze gutaha mu gihugu cabo. Ejo bundi mu mwaka wa 2015 hari abundi batari bake bashoboye guhunga igihugu cacu baje mu bihugu bihana imbere igihugu c'abarundi, hari nabagiye kure, ariko bagihunze nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi yaciye atera kamo abo barundi ko botahuka, yongera atera kamo abajeje intwaro n'umutekano ko bocungera ibintu byose by'abarundi bene wacu bahunze, ya amatongo yabo, imirima yabo, amazu yabo, bati ntihagire murakorako. Nico gituma ubwo nyene abenshi mu barundi bari bahunze batari baje mu makambi baci batangura guhunguka kuva mu 2016 mu ntango. Nkwamesha yuko kuva ico gihe gushika mu kwezi k'umunani 2017 hari hamaze gutahuka bene wacu bashigarenga 180 batahuka bizanye, ariko benshi muri bo n'abatari bwashike mu makambi y'impunzi. Muri uko kwezi nyine niho hacaba inama hariya ku mugabo w'igihugu ca Tanzania i Dar es Salaam ku magarekezo ya 29 31 z'ukwezi k'umunani 2017, kugira ngo twige ingene abari mu makambi bose botahukanwa neza mu iteka hisunzwe n'amategeko. Kuva ico kihe ingingo zafashwe ari naho igikorwa ca mbere cyo kwakira bene wacu biciye mu nzira zisunzwe amategeko cya kwigerekezo ry'Inyakanga mu mwaka wa 2017 hariya mu ntara ya Ruyigi muri komine Gisuru. Twebwe niho twari twaserukiye leta y'u Burundi. Kuva ico gihe rero gushika iyi saha tuvugana abarundi batahukanywe hisunzwe amategeko n'iteka ryabo
bakaba barenga ibihumbi 20,700 umva ko atari bake ariko subiye inyuma gatoya fashe babandi barenga 180 batahuka n'abarenga 20,200 baje batahukanywe nuvuga ko umwaka wa 2017 warangiye kuva muri iyo myaka ibiri irenganye hamaze gutahuka abarundi barenga 200,000. Abamaze gutahuka rero barashima ingene bakiriwe haba mu kibano canke mu ntwaro bose barabitayeho. Ino kwa kweri twashitse zembe niko ndarondera y'ubwingene telefona na hariya kugira ngo ndabamenyeshe ukuntu nashitse mererwa n'ukuntu banyakiye gusikana uyu munsi mbere ndatsashimira abantu uko dushitse uko twashitse abantu babaye isinzi ryo kutwakira na kanyamuneza kenshi cyane gose mbere novuga nti bakomera amasi gose ego kabisa ego hanyuma nta kantu ko kugira ngo umuntu yabonye kabi kugira ngo nakanenge ahubwo ni byiza cyane gose twose abana bari hariya bihute baje gose kugira tuko turamarana umunezero ni baje cyane gose ku bwinshi leta y'u Burundi na muvyeyi kandi adusiki kandi niyo twirata izoro n'izuba Yesu abahezagire cyane aha bahunze bagenda nta masoro yavuze nta nkoho zavuze ntaki rero bariko baragaruka duca tubakira kuko baca bashikira mu vyabo kuko ivyabo twaragerageje kubibungabunga kuko uwahunze wese ivyiwe byose ashaza bishikiramo hanyuma kuko baba bafise ubukene bw'ivyo bafungura haraho baza babatekereye dukenya bagafungura hanyuma mu babanyi naho bakaza barunganiranira baza barabafasha hanyuma tugaca tugerageza natwe tukiyungunganya mu kubaronderera udukarata two kwivurizako yaraboroheye kuko bashitse tubakira neza tukabakira nk'abavukanye nk'abavandimwe hariho nk'abusanga atakaranga muntu bafise zaratakaye twebwe tukagena tukazibaronderera hari habo usanga baravyariye y'abana tugaca tubereka bakandikisha abana ivyo bifuza byose duca tubibafashamo kugira tubereke wa mutima w'urukundo ni naco gica gituma yuko nabandi bagumyeyo baca baza aravuga ko abarundi benshi bari mu buhungiro bashaka gutaha kandi abenshi bamaze kwiyandikisha ariko ngo ntibabahungura nkuko bavyifuza ko bataronka umwanya wo gutaha nguko umuntu ngo kuwanje nashi ubumazindwi zibirishitse ngaha nari niyandikishije mu kwezi k'umunani tariki 10 ariko kugira izo tariki 8 z'ukwicumi jewe ndakomeza uko kwezi k'umunani kurahera uko 9 kurasubira uko 10 kirasubira ngiye kubona bampamagara kujya gusinya mu kwezi k'11 ati ngoze gusinya emwe abo twari kumwe bandi twiyandikishirije umunsi umwe nta numwe kugeza n'ubu no haro yuko muri uwo mwanya twagize bambwiye ati wowe ye Imana irakwibutse wogiye gutaha ko gwamaye gusinya uzotaha ariko naho nyene siko uko bashaka kubwira ati ngo ni gutaha nko je narinzi yuko kuva sinye narinzi nti kumbe ubu kwezi k'12 abandi barotangura umwaka iwabo kwezi k'10 kwa mbere ariko siko byagiye bigenda narinze kuguma ngaho jewe ariko mu byo nabonye ubu mbara yuko twosabira abantu bariyo bose kandi bariho ko nk'ubu twebwe hahandi ugiye mwihangare urashobora kubona yuko umengo inkambi yose irahagurutse bose bakakubona wewe uri basi yaho bobo basigara mu marira ati mwebwe Imana irabugururiye tinera twe baratwugura kandi ukacubona yuko arababaye bari batumbire gutaha kandi biyandikishije umwe avuga ngo janguwa ngo no Imana yibutse ngo je niyandikishije mu kwezi kwindwi ngo ndasinya mu kwezi kwindwi ngo mbwase ndageza gutaha kuba umuntu arashobora kuba yari yagiye wenyene umukenyezi wakamusangayo ariko ntibamwemera kubatahana kandi biyandikishije hamwe umukenyezi warashobora kumara amezi 3 adatashe kandi wenyene yari yandikishije yarifuje kubatahana n'umuntu wiwe mugabo akabasobanura bakavana twari twiyumvira yuko kumbe ngira ngo bituruka ku bantu bajerejwe byo kwakira mu inkambi nyene ati kumbure nabo nyene bari barabatunga rego gutaha birakugora ntibakurekura uko bishatse siko babigira
kandi arakigiye kirekire naho ngo bishaka nkuba babishatse mbere ubu no harura yuko nk'inkambi twebwe twarimo iyo babarekura nk'uko biyandikishije biba yahetse. Mu nama yahuje abajejwe ikibazo c'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania, iyo nayo ikaba yarimwo abaserukira leta y'u Burundi, abaserukira leta y'igihugu ca Tanzania hamwe n'abaserukira ishirahamwe HCR, bose bariyemeje ko bagiye guhindura igitigiri c'abantu 600 bahora batahuka kundwi baje ku gitigiri c'abantu bangana 2000 kundwi batahukanwa. Hari mu mwaka uheze igihe twagira inama nk'iyi muri Tanzania, ico gihe hari hiyandikishije abantu bashaka gutaha batare ico gihe ntibarenga 12,000. Mu nyuma barahava baragwira bagira hafi ku 40,000. Muri ico gihe dusanga uko twari twateguye kubatahana muri iyo nama yabaye ntibigikunze, byasaba ko haba iyindi nama yo kugira duhinyanyure ingingo zari zafashwe mu nama ya mbere, kubera yuko ingingo zifatiwe muri iyi nama n'ingingo zigoye guhindura atayindi nama ibaye. Nico gitore twari twasavye HCR na Tanzania ko tugira inama kugira ngo dushobore guhinyanyura ivyapfunditswe bwa mbere narirya. Twabonye yuko nubu baguma biyandikisha ku buryo dushobora gufata ingingo zotuma abantu bazo kwiyandikisha bose bashobora gutaha. Guhera muri uko kwezi tugiye kujamo kwa kane twafashe yuko kundwi tuzotahana abantu 200 baje mu migwi ibiri biya bita konvoi. Ibi rero bikazotuma n'imiburiburi, mvuga n'imiburiburi kuko ikirere kigenze neza tuzoshobora kurenza abo tuvuze biranditsemwo, no kuvuga ko n'imiburiburi abantu rundi bashika 72,000 mu mwaka bazoshobora gutahanwa, no kuvuga duharuye guhera ubu gushika itariki 31 z'ukwa 12. Abari bakorana muri inama bose baba muri HCR canke muri izi leta zibiri bose bashoboye kwemera yuko umutekano n'amahoro bisasagaye muri iki gihugu cacu, ari naco gituma ndetse mbere tugiye gutera indi ntambwe twebwe leta y'u Burundi na leta ya Tanzania mu gutangura kwigisha cyane abahunze igihugu ko bagaruka mu gihugu, ivyo twita sensibilisation et promotion au retour au pays. Ubu rero ni gikorwa tugiye gukora cyane, biranditsemwo mu ngingo zafashwe kandi tukazizobikorana na leta ya Tanzania. Bitahure neza so guhatira abantu gutaha, nuko bigisha amahoro ingene yaje mu Burundi, hama bakumva yuko vyoba vyiza kuneza yabo batashe ubushaka kwabo. Mukamenya ko nibitigiri bivugwa ko biri hanze y'igihugu navyo nyene batabihuriza ko bakabagiye kugira rusasuma kugira bamenye neza abarundi bahunze. Twebwe nka leta y'u Burundi ibitigiri bitangwa by'abarundi bari hanze sa bari muri Tanzania gusa, no mu bindi bihugu twarabonye yuko ibitigiri bitangwa hari ivyo twe tutemera, kubera yuko tubibabwira yuko ivyo biharuro bidafatira kuba baratashe bizanye bamwe twita repatrié spontané, kuko barya bo ntibaba baje banditswe n'ahantu na hamwe. Tukabona rero yuko ivyo bitigiri ari bitigiri byo gusubirwamwo, kandi ndetse mbere ngaha muri inama twashoboye kumvikana neza na HCR muri Tanzania, eka mbere na leta ya Tanzania yuko ivyo bitigiri bigiye gusubirwamwo bagaharura umuntu ku muntu bijya bita kontage physique. Ivyo birimo mu byo twumvikanye ngaha kugira tumenye neza vy'ukuri Tanzania harabangana iki, dutahana bangana iki, tumenye neza abarundi bibacu impunzi bari muri ico gihugu bangana iki. Ivyo twavyemeranije aha twagira tubibutse yuko abarundi bataha nka bose abariko barataha bose iwabo barahazi, kandi mwibuke mwabonye yuko abari hanze benshi ari bari bagiye mu 2015. Abo benshi amazu yabo twebwe abajeje intwaro twarayabungabunze, twaratanze itegeko ko inzu y'umuntu yahunze ibungabungwa naho vyo vyarashitse bagasanga haravuye kwibati. Twebwe nk'abajejwe intwaro tuzofashanya n'abene igihugu kugira ngo iyo nzu tumufashe kuyisanura muri vya bikorwa rusangi dukora imisi yose. No kuvuga yuko
imyiteguro irahagije murumva ko bafise naho bashikira kandi abarundi murazi ko ari abakozi duca tubahimiriza bashitse gusohora amaboko bagakora muri kaya gafashanyo tubaha na HCR ibaha turabafasha kugira ngo bashobore gushoka baja ku kivi bakore. Ikindi twababwira nuko mu ntumbero yo kugira ngo bashobore kuza ari benshi turiteguye no mu buryo bwo gukora ibarabara riva muri Tanzania riza Igisuru vuba na bwango muzobona ama mashini ariko arakeregerako kugira ngo baritsindagire izo modoka muraho zo baziranya abantu benshi kugira ntazogire nimwe izo hagirira ikibazo.